Nongera ndatanze mwiriwe na mwaramutse ku bakunzi ba BDI Info Burundian Information. Nongera nshimira wowe wese umaze gukora subscribe kuri no channel yacu. Nawe wese wama wadufashije gusenga kugira ngo twame tumeze fresh. Reka ndakwifurize ibihe byiza. Wewe wese wama udukurikirana ku mwanya ukagira n'icyo uterereye mu vyiyumviro muri comment section. No munsi nkeneye ko tuyaga ku baririmbyi new generation. Nkeneye gutanga ubutumwa ku baririmbyi bashasha. Sindo abadondagura amazina ariko imbere yuko ntanga ubutumwa kuri aba baririmbyi bashasha kugira ngo nibaze bagwe mu mutego w'abaririmbyi bandi bakera baguyemo. Reka ndagusabe we mushasha ukore subscribe, sabone yawe izogufasha kwama uronka ama video menshi atandukanye azobavuye kuri BDI Info nkuko twama twasezeranije abakunzi bacu yuko tuzokwama tuyaga kuri ibi nabiriya ku buzima bw'ibi nabiriya bw'igihugu bw'abarundi new generation. As a new generation ndabakunda cyane, ndakunda umuntu afise ivyiyumviro bishasha, afise ivyiyumviro vyakazoza, afise ivyiyumviro bishobora gutuma we atera imbere agateza imbere n'abana bari. Urakoze cyane. Ino munsi before uko tuyaga n'abo bantu reka maye mvuge ahanini ku baririmbyi bakera apana ariko kera cyane. Murazi yuko twaragize ba Canco ya minsi, turagira ba Kidumu Kibido, turagira ba Big Fizzo ndamushiramo mu baririmbyi ba legend. Sadbi sinshobora kumushiramo ko Sadbi ni wavuba, ni mu legend ariko nta arashara hitmaker rero na legend ujya wa kera biratandukanye. Hari aba hitmaker usanga araba influencer ashobora gushira ko video aca kubisa umuziki ukumva ati uyu muntu rero kebanayo. Urumva rero niba nkeneye ko tuyagako. Murazi yuko abaririmbyi bakera hari abantu benshi bakunda kuvuga bajya umuziki naco babamariye ibintu byinshi nta wabashikanye nabyo bigeze batuzanira bishasha bagunye aririmba muri wa mudiho wa kera. Enda kubarire all this god ikintu cakera kiba gifise akamaro ahariho hose. Umuririmbyi wa kera yarakoze atakoze uramwubaha. Impamvu utegezwa kumwubaha niye icamere na mbere kera ukuntu bagurisha umuziki bajya abantu batanga umuziki mu bihe bigoye, mu bihe by'intambara barakora ariko nivyababuza guma bakora udusonge tuguma dutuma abantu banezererwa muri zirya mudi nyene. Bakora umuziki mu bihe bigoye, mu bihe batagira isoko yihuta nk'iyo no munsi. Kera baririmbyi ba kera ntibadandeza umuziki kuri YouTube, bawudandaza ku ma memory card, ku ma memoire, bakawudandaza ku ma CD. Ntibawudandaza kuri zino platforms nka zino tusiga tubona abandi baririmbyi badandariza ko YouTube, Instagram, Spotify n'izindi. Urumva aho rero niho bari bafitiye ubuhinga. Umuririmbyi wa kera agiye gusohora umuziki nta gufuta byabamo, uriko urantahura. Bagenda mu mutwe bawambye ku buryo ataba kudekona, udekonye kijya gisede baca bagita kugira rero manager amafaranga yiwa wategezwa kuba wawambye umuziki uri mu maraso. Niyo mpamvu uvuga ati dutegerezwa kububa. Benshi baravuga ati nibigeze batwereka amakorabo. Ni kimwe mu bantu benshi nanje mpora mvuga abarimbyi bakera nibigeze baduha amakorabo. Ego nibaduha amakorabo bivanye n'ibihe bari barimo. Bari mu bihe by'ubukene, bari mu bihe wasora umuziki udashobora kuza ku perform, udashobora kuza gukora ama concert n'ibindi bitandukanye. None bari kuca bakora amakorabo gute? Urumva uburyo babukura he kugira ukorekera korabo n'undi muririmbyi kijya gihe. Kiretse niburi ujya muririmbyi yagukunze akavuga je nagukunze nkenenda kurihire. Urumva byo dukora no muziki. Aha niho washobora gukora korabo tuko turatahura. Urumva mureke kuvuga rero ngo bajya baririmbyi bakera ntibakoze, barakoze ahubwo abo haba aho bagarukije hari hageze aho namwe rero bano baririmbyi nkeneye kuvuga, bano baririmbyi nkeneye kuvuga, nkeneye ndondagure hageze aho mukore kuko uno munsi ndabona new generation y'abarundi y'abaririmbyi barashushe. Niyo baririmbyi nkeneye kuvuga ko uyu munsi barashushe kandi biragaragara neza na neza yuko babonye aho abaririmbyi bakera biwasu batsitaye batakeneye nabo kuhasitara. Urumva umuziki w'Uburundi no munsi hakujya y'Akanyaru ntibakivuga, iwacu ntitukivuza wabo ahubwo nabo bavuza wacu. Murazi yuko umuziki w'Uburundi kuva kera wamyukazi niwo wabyaye umuziki wo mu Rwanda. Barabizi
aba legend w'umuziki bemegwa muri bijya bihugu bibiri benshi n'abarundi. Ariko u Rwanda harageze igihe turenga ko ku muziki kuri music ruradufuka bivanye n'iki twe twarabuze abantu bawuhagararira. New generation imwe muri ko murankurikirana turafise abaririmbyi no munsi, turafise ba Fernando n'aba hitmaker ba Double J ba Kiriku Akiri ba Wiz Design Dramati Edric Hakim Avi Smith urumva D1 Monia Flerino G B-Face Eri Pro Melanin Boy n'abandi benshi hanze kudondagura. Aho aba legend biwacu basitaye ntidukeneye yuko muzohasitara, ntidukeneye yuko mutangura no muziki ngo muce muheba. Ubu mwebwe ntimuzovuga ngo urumva ngo ntidushigikirwa, musiga mukora amakonser mukuzuza kandi abantu bakariha. Urumva dukeneye yuko mwebwe baririmbyi bose ndondaguye na wewe wese uzi yuko uri muri runo runganwe ukabura umurimbyi mu Rundi mukora amahiti nka muri ko murakora mbere n'ayasumba. Uyu no munsi muri libre urashobora gukora na collabo n'abandi baririmbyi bakure, simaka ngo muzokwame mukora na collabo n'abanyarwanda. Genda muri Kenya hari abaririmbyi barengeye cyane, koroka Tanzania ntimuzokwame mukora n'abano ba Ashrey. Amvuze Ashrey muca muvuga ngo Satubi, oya Satubi yarakoze ahagarukiza n'imyaka arimo yarakoze kandi none umunsi aracakora. Kenda mu bindi bihugu za Nigeria hari abaririmbyi bakomakomeye bisaba umutahe music n'amahera. Na muririmbyi ari celebre wo muri Nigeria muzokorana ngo hombe amenyekanye, ugende kwa Wizkid, ugende kwa Davido, nubwo ugenda kuri bayanyere bakera none ba Diamond ne bakorana nabo bakera indimbo niziba amahiti. Genda muri Congo ba Faripupa barahari bari available nibo bima makorabo. Urumva genda muri Congo mukorane nabo ba Inospi barahari. Bibaye ngombwa mutsimbe muje no muri Amerika murabe yuko ubuhugu bwose bwo muri East Africa tutafunika. Nubwo twokora gute mu gihe dugikorana makorabo nabo bantu mu Rwanda, tugize tuwagiye muri Tanzania tugenda kuri bano bato ntuzopfa duteye imbere. Kora makorabo mumenye ukuntu mwigurisha. Iyi message ndayikoze, iyi message ndayirungikiye abo baririmbye canke abakunzi babo kugira tubone neza na neza ikibuze mu Burundi. Ikibuze mu Burundi yego hariho bamwe bamusanga babuza mu management, ugasanga management zabo ntizibafasha neza, ntizishobora kubagirana. Menya nawe ukuntu wigurisha kugira uronke platform, kugira uronke izina urisemba kuri abo bandi baririmbyi mwamubona abo basumbye amahiti. Genda mu bisembe mu barondere mukora umuziki. Big Fizzo yarakoranye indirimbo n'uwo bita Ice Prince wo muri Nigeria byaranga kuyikora video, byarambabaje cyane. Ariko je nibaza yuko cabaye ikibazo c'uburyo. Ba Big Fizzo baruse mu bibazo mu bihe by'aba P Square. Kige nico cyari gihe bari gukorana nabo. Uno munsi bakaba bari ku rwego international. Ariko no munsi umuziki wacu wavugize cyane nturenga muri Kenya. Urataruka mu Rwanda, mu Uganda, muri Kenya. Tanzania hoho niba nazivuza. Jewe ndiko nataha ndiko nivira hino nahuye n'umutipe wo mu Tanzania chatwa telefone yo umunjamanyene bamwita Usweg. Chatwa telefone wanje ngo mukumviza umuziki aravuza zose asanga nta nimwe mu Tanzania irimo. Acambaza ati nta ndimo irimo mu Tanzania office cyane amaze na office zingahe z'abarundi ukabuzifise nshiramwo imega ndi nazo nshiramwo nawe ziwanyu. Mwebwe ntimuvuza wiwacu mukene tuzovuze wiwanyu. Mugabo ntibashobora kuvuza kuko barabona yuko dukora, barabona yuko tudakora. Ntaco twimariye bavuze nk'abandi. Aba DJ nabo bakirirwa bawudindagura ngahe Bujumbu. Mu gihugu cy'u Burundi ugasanga umuririmbyi umwumviza ino ndimbo ni yanda ari ya D1 nguye niyo kwa Diamond urasara. Kura kubwo buringeti ku maso tuze turabona imbere tumenye ivyo turimwo. Je ndabipfurije runo rubuga ari umuntu yigeze kumbaza ati bamusi y'ivyo biti ukorera hano heza, bino biti nkoreramwe ama video ni remembrance
ndazi yuko runo rubuga rwacu uzotera imbere. Hari abantu b'umutima bakunda runo rubuga rwacu. Sindaronka office nziza novuga ati ngiye kwicaramwo nzoza ndarihira. Urazi yuko byose ari amafaranga. Ariko igikuru bino biti sivyo biriko biravuga, nije mpande ndavuga igikuru ni message mba ndiko ndatanga. Abo bari n'imvyimvu bari Rinoji ariko aramenya ukuntu yidandaza. Na girlfriend yiwe hariya Monia Frere bariko baramenya ukuntu bidandaza, zimumenye ukuntu mwidandaza. Namwe abakunzi b'umuziki w'Uburundi, kirazira umuririmbyi agaposta na foto ndaki ikamara umunsi wose tarakwiza n'abantu 10,000 dufise miliyoni zirenga 10 z'abarundi. Mugabo kwifoto kwa Diamond ntusimba utashize ko like, wewe nturi n'umuntu wimbwa. Nimba ufise iyo ngeso, Sat B, Rinoji, Avi Smith n'abandi bari n'ibyo bose mu Burundi agapostinga ifoto ukajuza aho pona ngo rumubono ngo ubwo bumara buzokwica, urasara. We na urazi bizokwica. Shira ko like, ushire ko comment bro, courage. Abone yuko ari kumwe n'abantu. Je mwana ntangara ngaha muri Zambia ugasanga na Capcoming gapostinze ifoto. Ugasanga ama like kuri video ku munsi umigeze mu 2020 akantu katatani imyaka 2 karamara muri game. Mugabe wacu Sat Barako bitaka ifoto umunsi wose ugahera atani 5,000 ironse by'abarayike. Jeme gusa gushira ko jeme bikujya mamega. Niyo message nari nkene gutanga. Nizere yuko umuntu umutima umuntu akunda umuziki yumvise ibyo navuze. Ntidukeneye yuko muzokwama muririmbira mu Burundi gusa naho mu Rwanda. Dukeneye yuko umuziki wacu ujabuka ku rwego international. Umuririmbyi na leta ntibaramenya yuko umuririmbyi ashobora kumenyekanisha Burundi gusumba president. Erega president ntamenyekana. President amenyekana n'abantu atwara. Ariko umuririmbyi wo mu Burundi usanga naho muri Kongo bamuzi, na muri Kenya bamuzi, n'abahe bamuzi, muri Amerika ugasanga amwe baramuzi kubera ko umuririmbyi. Namwe rero murakwiye kubashigikira bamwe bakora mu bisata. Mugashigikira impano zizoze zapfo gusa. Uraza umuntu afise umutima wo kuririmba, afise tala yo kuririmba akacabura ubufasha. Haca yicwa n'ibimogi. Urumva? Hoho nabe yarigeze kubarenga mu makuru atandukanye bakaca bamutinyuma. Haca yicwa n'ibintu by'ibyaruramutwe. Murakoze cyane. Ndashimiye wewe wakurikiranye kino kiganiro kuva ku ntango gushika ku mpera. Sinkunda kwabwiza izina ry'wanje, benshi banzi ku izina rya Julius, ariko nitwa Gilles. Ku mazina nahawe n'abavyeyi. Gilles niyo kwizera, ndizera cyane Imana kandi nizeye ko namwe mwizera Imana. Twese turashobora gushika imbere dushigikiraniye. Murakoze cyane. Imana ibandanye barinda ibitayivako, mwongere mugira n'ubuzima bwiza aho muherereye. Bye, tuzosubira for the next video. Bye, sharp.